Cuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Kuva ku munsi wa kane igenekerezo rya 20 gushika ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 22 ruheshi uyu mwaka w'2024 haratunganijwe mu ntara ya Mwaro igisabisho cyo gushimira Imana ku myaka 4 irangiye umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ashikiriye amabanga yo kurongora Burundi. Igisabisho cabereye muri komine ya Nyabihanga. Ico gisabisho kikaba cari citabwe n'abene gihugu, indongozi zitandukanye, abarongoye inzego nkuru z'igihugu, abaririmbira bo mu mashengero atandukanye, abasiguzi b'ivyanditswe vyeranda batandukanye n'abandi. Nkuko rero twabibemereye mu kiganiro giherutse, mu kiganiro cuno musi tubashikiriza igice kigira kabiri c'ico gisabisho kigizwe n'inyigisho zatunganijwe ku ndongozi no kugwaruka imbere y'umutaga muri ico kiringo c'ico gisabisho. Tukaba twongeye kubaha ikaze. Imbere y'umutaga wo ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 21 ruheshi 2024 hakaba hari ku munsi ugira kabiri w'ico gisabisho ugwaruka rwo mu ntara ya Mwaro hamwe n'urundi gwaruka rwari rwaje ruva mu mihingo itandukanye y'igihugu rwararonkejwe inyigisho. Umuvuga butumwa Keve Sibomana akaba yararukaburiye ubumenyi aho yabateye intege kwama bagerageza kuvumbura ibintu bishasha, kugira inkomezi zo kwikorera ibyabo, kugira ingabirano hamwe rero no kubera ikimazi abandi. Abantu babaye abatunzi n'abantu batujishijwe n'ingabirano zabo. Nta muntu n'umwe ukunze kwivuga Imana yaremye itahaye ingabirano yisanje. Uyu munsi naho turi Nyabihanga hari abantu uyu munsi bazi umukinyi witwa Cristiano Ronaldo. N'uyu mwanya usanga bamwe muhura muganira ku mashuri muvuga ngo Cristiano twamuguze amafaranga, kimvira igene wamuguze amafaranga uri Nyabihanga. Mugabo buri muntu wese aravuga Cristiano Ronaldo. Hari abakinyi batatu uyu munsi ni mwisi ari nabo banafite n'ubutunzi burengeye bw'abandi. Hari Cristiano Ronaldo, hari witwa John Ram, hakaba na Lionel Messi. Abo n'abantu batatu uyu munsi bahembwa neza cyane gushika uyu munsi, bafite amafaranga menshi. Babihawe n'iki? Babihawe no kuguru kwabo umwe, undi yabihawe no kwiyo kuko akina golf. Ingabirano yiwawe irashobora kukugira umutunzi. Nahawe kubimenya. Imana ishimwe cyane. Nahawe ho kubimenya. Jewe ingabirano Imana yamaye no kuvuga. Vile mafasha bitugofone ngatangwa kuvuga. Nawe urafise ingabirano yiwawe. Ntubeho mu kivunga. Rondera kumenya n'igiki Imana yahaye yashizemo. N'igiki Imana yantekereye kugira ngo nze gufashisha inoze. Ugwaruka rero ngo kwirinda ubutunzi bunyaruka n'icubahiro kinyaruka bidaciye mu muco, ariko nyabona ngo gukora cyane rukagira n'indero runtu. Apotre Keve Sibomana akaba kandi yabahamagariye kwama bibuka ko Imana ariyo itanga vyose, itanga n'inkomezi zo gushika kuri ayo matungo. Akaba kandi yavuze ko ubuzima budahera butizana ariko ngo burarondegwa. Abashaka badushaka ibintu binyaruka ko barashaka cyashushe. Ubutunzi bunyaruka. Icubahiro kinyaruka. Ariko Imana yafise processus yateguye aho tuzogenda turaje. Imana ishimwe. Umviriza wigire ku bandi ku byo bakoze kugira ngo babico babaye. Mugabo ntushake kugira nk'ivyo naka afise kuko we nturi naka. Imana ishimwe. Uriko buranyumva? Imana afise ibyo we yaguteguriye. Urabona nta n'umwe asa n'uwundi, buri muntu wese arizi. Amprete zaje ibikumu byaje nta uko tungana ngatwese nta n'umwe afise n'amazi ntibafise nafise amprete canke inkubu zimwe. Ifo buri muntu wese Imana muri mu buryo bw'especial kandi buri unique.
hama kandi umwe wese arashoboye gucika umuntu adasanzwe aho aherereye, bigatuma abandi benshi bashobora kumwigirako. Niba ukeneye gushikira ubwo butunzi, niba ukeneye kuba umujene adasanzwe ubwa mbere na mbere, ico uri kurakora cyose ugikore neza, nkaho uzotanga raporo ku Mana apana ku mwana w'umuntu. Mu nyigisho nyamukuru zatanzwe n'umutambukanyi wa Sebarundi Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye, akaba yahamagariye urwaruka kurondera Imana bakibishoboye, kubaha abavyeyi, abarezi, kugira indero rupfasoni, hamwe rero no kubaha abaganza. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba kandi yateye akamo urwaruka kwirinda ibiyayuramutwe n'ubundi buhumbu. Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye akaba kandi asaba abavyeyi kunagura ikiyago mu miryango kugira ngo urwaruka rukure rwubaha imico n'imigenzo myiza byamye biranga ba sokuru. Ubiganiro mu ngo byamaze guta agaciro. Abavyeyi hagati yabo ntibakivugana. Mwese usanga acubitse umutwe kuri WhatsApp, undi akaba acubitse umutwe kuri WhatsApp, umwana aba acubitse umutwe kuri Facebook. Hariho n'abakozi usanga bacubitse umutwe kuri Facebook. Subira munagura ibiganiro mu ngo, niho abana bapfira, niho ingo zisambukira. Ibiganiro mu miryango, abana ntibavuge ngo bize ijambo ry'Imana kuw'Imana, ryo kw'Imana gusa, no muhira abavyeyi babigisha. Hasubire habeho kirazira mu bana kurwaruka, abana bakure bazi umwongo uhuma n'ubudahuma. Rero nivyo dushaka mu bana, bakure bazi ijambo ry'Imana, bakure bazi gusenga, kandi bakure bazi imico n'imigenzo yaniranga abarundi n'abarundikazi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yarangije asaba urwaruka kwihangana bakirinda ubusambanyi, akabasaba kwama basengera abo bazokubakana. Mu nyigisho zahawe indongozi zitandukanye, uri abari mu nzego za leta, uri amashirahamwe, amashengero n'abandi, kuri uyo musi nyene ugira kabiri w'ico gisabisho, umuvugabutumwa Dieudonné Nkurunziza akaba yasavye indongozi kuvavanura n'ingeso yo kwanjanjwa ku bikorwa, bagakora nk'abikorera kandi bakorera igihugu, bakama bafata umurimo wabo nk'umurimo w'Imana, gutyo bakazoshobora gushikana igihugu kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe, igihugu cigaba kikigaburira mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Yeriko meraba imbona kazoza y'u Burundi twashikijwe n'icubare mukuru w'igihugu mwaka 2040-60. Twe turara iyo biriko bira ahantu bishimikiye n'aya majambo Yesu yavuze, kugira ngo ahantu tuhashike vy'ukuri nuko nk'indongozi tuba dufise umwitwariko kwitwararika abo bantu bose ariko baraca mu bihe bigoye, tukiyumvira mutima ukavuga uti General mu gitondo ikintu kindazi ishinga no fuma mburi ibindi, ariko ifo ko umwana wanje agenda nyo yicaye imbere kwaja kwishura, ifo wereza kuronka ico afungura gikwiye. Iyo abantu bahimirizwa kurima kugerageza ko ni gute umuntu abikora mu mutima gukorera Imana, akavuga ati ni gute dufasha abantu bagafungura bihagije inshuro 3 ku munsi, ni gute tugira umwitwariko wo kubona abantu babayeho bafise amagara meza, ni gute tugira umwitwariko wo kubona abantu atamuntu arenganywa, ni gute tugira umwitwariko ico nico gihe tuba turiko turaja muri yambona kazoza, tuko turagerageza gukora ibintu byose mugabo cyane cyane twiyumvira Imana, tugabo tuti Imana wadutumye nk'abakozi bawe, tukama tubwirwa kenshi yuko indongozi zose mu kibanza turimo turabakozi b'Imana, ahantu hose umuntu akorera ari mukozi w'Imana.
umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba nawe muri izo nyigisho ku ndongozi yabahamagariye kumenya ko itunga ry'igihugu ari itunga rya bose kandi ko ritegerezwa gusabikanywa na bose ata n'umwe avuyemwo. Yabasabye rero kwirinda kugira umwana n'ikinono kuko ngo biheza bikazana amacakubiri mu bantu. Rero ubaye indongozi ingorane za mbere ugira no kuba imbere y'abantu bose umenga bifata nk'abavumvyi uriko uraterekera. Abarundi rero kubera ingene igihugu cyatwawe waciye umenga hariho abavumvyi n'abakwe. Abakwe murazi nyene bicara ku kirago ku ntebe nziza, hakaba n'abavumvyi. Muze mwumvirize nk'ubu barashaka kubwira ko bariya ari abene gihugu, aba nabo n'indongozi. Nzi ko ivyo murabibona. Umuntu amaze kugira barongoye umenga yavuyemwo muri ba bene gihugu. Hariho abari baramenyereye nyene kurya ivy'igihugu nyene kuri bwa bugunge. Uvuga uti ubu vyose ni ivy'abene gihugu bose, nta numwe mwese murangana imbere y'itunga rusange. Kandi impanuro naca mpa indongozi, icya mbere mubanze mumenye yuko uri ndongozi uri uwa mbere mubangana. Wavuye mu bene gihugu umenye ko amabanga uzoyavamwo ugasubira mu bene gihugu. Iyo wabaye indongozi mbi ni babandi bavuga ngo on ne peut pas être en dessous de ce que l'on a été. Urumva ntiwemera gusubirayo kubera wari wavuye mu bene gihugu. Mugiye wibuka kuzosubirayo ugumayo urabaramira kugira ngo amabanga aheze uce wisubira muri babandi nawe umwene gihugu. Mugabo waramaze kuvayo rero ukava ngo sinkira umwene gihugu kaba kabaye. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba kandi yasubiriye gutumirira abarundi bose gukura amaboko mu mpuzu bagakora bakavavanura n'ingeso y'ubugunge. Abashaka kujya ivyo batabiriye akuya nabo akaba yabasabye guhindura ingendo. Burya mu Burundi demokrasi yakomeye. Nimwamubona ikomeye nuko turiko turahinduka. Je nahora ndaba mu misi heze injyane zari ziri mu migambwe hagati yayo. Atari hagati y'umugambwe n'uwundi. Iyo biboneka kushobora gushikira ibintu by'igihugu batangura kuryana n'indaje imbere. Akavuga ati ujya twaye umugambwe je ntazonyibuka. Bagaca rero babona ko atazobibuka baca bagira umugumwe. Hanyuma abazokwibukwa nabo bakagira uwundi mugwi injyane zazitangwe mu mugambwe. Nagira nsabe nk'abantu barongoye imigambwe kabisa bumve yuko tudakwiye gusubiza intambwe inyuma, bareke gusimba umutima babonye amatora bazi yuko ibara riguye. Amatora n'ibintu bisanzwe. Hariho ijambo nasavye abanyamigambwe, mbega n'igiki cobuza jewe naratwaye Comité National Olympique tugiye mu mahiganwa y'isi yose, abatlete babanza kudefira imbere y'abarorerezi bose abavuye mu bihugu bitandukanye, muhora mubibona. Mbega none twobuzwa n'iki ko hageze hamwe tuva tuti hagira hatangure kampanye, tugaca tuvuga tuti abantu bose bazokwitoza ngo kuri stade mwiyereke abene gihugu, imigambwe yose ikoranye abene gihugu ari mu migambwe yose, hanyuma abakandida bagadefira tukababona bose tubakomera amashi, hanyuma bagaca baja guhiganwa, bahiganwa bazi neza ko atarabasi. Ani mwumva ko vyo bari vyiza. Abantu nibareke gusimba umutima. Amatora ni ikintu gisanzwe, iyo udashitse uwushitse abagushikiye. Mugabo azi ko ari ubuzima, azi ko abatakaje ubuzima. Nk'ubu hari abatanguye gufata avasi ngo nzotsinda. Hari abahejeje manda ubu bari imitwe iri mutwe. Aho kwiyumvire bati ahubwo kwinagura ni vyiza, yumva ati ni jewe ntegerezwa. Kubera iki? Ibiti twabigize ubuzima. Ico kintu tukivemo kuko gica gituma abantu baryana. Kwiyumvire yuko ugiye imbere abagiriye abene gihugu bose
n'abatatsinze barimo. Rero tuze duhure dutwenga twese, uwatsinze n'uwatsinzwe twese dutwenga, kuko n'Uburundi turiko turubaka muri irya mbona kazoza. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yashimikiye kubo bita abakomisiyoneri usanga bama barondera kugurisha ivyo batabiriye akuya, ivyo batarimye canke batoroye canke ngo bahingure, aho ni mu gihe nyenevyo nawe aba abironsemwo amafaranga make cane. Akavunira akagohe rero bene abo bantu bama mbere barondera kwaka uburenganzira bene umwimbu bwo kuvyigurishiriza. Hariho abantu baba baramenyereye kwiyicarira, ivyo bindi ntubabaze ivyo bakora. Abari baramenyereye kurya ivy'igihugu, kuvyigungirako, ibinebwe, abadashoboye, hinduka. Amahera nyamahera n'amahera avuye mu mwimbu w'ivyo wenyene wabiriyakuye. Uno munsi rero ikibazo dufise ni ingene tuva mu migenzo ya kera tuja aho tugeze. Umuntu yari yamenyereye gutungwa n'amasoko ya leta, ugaca umubwira uti ubu muzo yasabikanya, yoryoherwa. Nk'ubu twe twaravuze tuti akarere kose mu gisoda no mu gipolisi nibasumire hariya nyene kugira abarimyi baho baronke isoko nabo. Tuvuze tuti anajesa egeranya imfungurwa mu gisoda mu gipolisi mu mabohero bace baza kugura muri ivyo anajesa yegeranije, kubera bigugwa make hariho abaca bahahombera. Abo nari ntiduhanganye. Hariho umuntu yavuga ati mu Burundi kihugira kize gitegeza guca mu ntoki zanje. Urazi ko nasanze n'amabateri ari amabateri, hariho umuntu yigeze kuyifatira ko atamurundi akwiye kurangura amabateri ngo yazane mu Burundi atariwe. Uvuze uti mwese ragura amabateri, acaja kubwira bamwe bamufurunisa ati ntimubahe. Ivyo nivyo tumaze kwibonera. Urumva nk'abo rero bari baramenyereye kwihariza ivyo bintu. Uno munsi umutima ni mubi, kuko avuga ati barankuye amata mu kanwa, barambogoje. Umuntu yahora atunzwe no kunyonora, ico ndababwiye rujya rugamba burya narurwanya urugwe rw'intwari bereye, ndazi ko ndarugejeje kure, ndarugejeje kure. Ubu burya hariho amabomba menshi yugawe. Nk'umuntu rero yari yaramenyereye gutungwa no kunyonora, uno munsi arumva ko ari umworo kuko atunzwe n'umushahara. Tugukengurukira kuba tubereye Imana mu gihugu cy'u. Mu gitondo cyo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 22 ruheshi ukaba ari nawo wari umunsi wo gusozera ico gisabisho c'igihugu c'amashimwe ku Mana ku myaka 4 irangiye. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ashikiriye amabanga yo kurongora ihanga ry'abarundi. Kuri uyo munsi naho nyene haratanzwe inyigisho ku ndongozi. Umukozi w'Imana Evariste Ntawuyankira yigishije ku mwanya wa mbere, akaba yishimikije amajambo y'Imana yanditswe muri Luka, aho Yesu yabwira abigishwa biwe ko mwijuru banezererwa umunyabyaha umwe yihanye bakamurutisha abagororotsi 99. Akaba rero yahamagariye indongozi zose guhinduka. Yabasavye guheba ingendo yo kudatanga amakori, akabahamagarira gutahura ko bategerezwa kugira uruhara runini mu kubungabunga no guteza imbere igihugu cabo. Narijya muri izo ndongozi nyene harimwo abaciye mu bihe bitoroshe by'intambara, aho batashobora kwishira no kwizana canke ngo bashobore kugura ivyo bifuza vyose. Mu mwanya ugira kabiri w'izo nyigisho, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye akaba yagereranije ubuzima n'ishurwe ry'iroza, aho mu kuryamura bishika amahwa akakuzibura, yamara iryo shurwe ry'iroza rikaba ryiza. Akaba rero yaciye asaba izo ndongozi kudacika intege kubw'amageragezwa n'izindi ngorane, ariko nyabuna bakama bakora bafise ihangiro ryiza bagomba gushikako. Ishurwe ry'iroza rifise insiguro ikomeye. Uragenda kuryamura, iyo uryamuye nabi amahoro akuzibura.
uryamuye neza uritahana rimeze neza. Ishurwe ry'iroza kugira ngo rimare umwanya uryamuye utegereza kuba ufise vaze canke igikombe kimeze neza kirimo amazi ugaterekamwo. Udashize muri ayo mazi riraraba rikuma canke rikabora. Mumva rya roza iryo ariryo ni ubuzima. Nafashe ko ari ubuzima bwa misi yose canke ubuzima budahera. Ubuzima bwa misi yose butegerezwa kubungabungwa neza, ubuzima budahera butegerezwa kubungabungwa neza. Ayandi mahwa n'amageragezwa umuntu ahura nayo mu buzima. Umuntu ahura n'amageragezwa menshi, ariko ntucike intege gushika ushikiriye ihangiro uba warihaye. Kenshi abantu iyo turi ku isi twama dushaka kurya ibintu tutaruhiye, ukumva ukeneye kugenda ugashikira neza rya shugwe ukamura mu gutabanje kuraba igiti ririko, ukumva nyene iryo roze riguhabwe utazi ico rivako. Ntimuze mwibagire Uhoraho, muze mwirinde ibyo mukora byose, ibyo dukora byose tuze twirinde, ntitwibagire Uhoraho, kuko Uhoraho umaze kumwibagira na ya mashurwe twifuza nta tuzokwamura. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba kandi yasavye indongozi kwama zibuka ko ubuzima bwo ngaha ku isi buzogira iherezo, ko nyabona borondera ubuzima budahera mu kurangura ishaka ry'Imana, bakabungabunga neza ubuzima bwabo bajejwe kurongora, ngo nka kurya n'ishurwe ry'iroza bisaba kuribungabunga kugira ngo ntiryume canke ngo ribore iyo umuntu yamaze kuryaha. Ku ruhande rw'ugwarukanaho mu nyigisho Sebarundi yabahaye kuri uyo musi wo gusozera ico gisabisho, akaba yaraberetse ubutunzi igihugu cacu ciza c'u Burundi gifise mu bisata bitandukanye, haba mu bijanye no gufungura, ibidukikije, ubutare, imvura igwa neza kandi ku gihe cayo n'ibindi. Yabasavye rero kunezererwa igihugu cabo, kugikunda no kugikorera, afatiye ku burorero bwiwe bwite uko yakora akiri mu rugero barimwo. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yasavye ubwo gwaruka kwama biyumvira ivyo bokora kugira ngo biteze imbere, haba mu bworozi, mu burimyi n'ibindi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yasavye ugwaruka kwama rusenga kugira ngo rukurire mu muco. Abari mu mashure akaba yabasavye kwiga baraba ivyo bokora bahejeje amashure, bagakorana umwete kuko ngo umutahe basanzwe bawufise uwo nawo ukaba ari isi ndimwa imera cane, imvura igwa neza kandi ku gihe, eka mbere n'ubwenge Imana yabahaye. Usenga jamais uzomutunza, wewe ukora uzomutunza. Tagakazoye hagira ituma mwiga rero ishure muraza akamaro kayo no kugira muronke ubuhinga buzotuma ukora. Mugabo muze murabe ufashe diplome uno musi batatu diplome saa 8 bagacambwira umunsi mukuru bakuguriye costume ngurakomeye rwose warose diplome okay mugatondo mbere gajewe ndashonje urose diplome saa 8 umunsi ejo n'umwe ngurashonje mpakazi none uje gusenga cyane wese uje gukora. Rero igituma cyane bigisha aha atobe kupuze izi generation zacu ni generation zitigeze zigira iyi mwebwe murafisi bako ko tubigisha nico gituma uri kubiga iyumvira tubejewe niga nzego riki n'umwego niga ngo ni faculty muyize gucoroka akazi n'ingoga oya vuga uti ni giki nize noca nkora wewe gucuranga ubushobozi bwawe
mu gihe abarundi barenga 60% bagizwe n'ugwaruka. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yabasabye gukura amaboko mu mpuzu bagakora, kuko ngo Uburundi bubiteze ko aribo bazobushikana kuri yambona kazoza y'Uburundi bwifashe n'Uburundi buteye imbere. Ejo udakoze abarundi bacabaharura ngo bahoze uyu munsi kandi neze ntiwakoze ikihombe Misiri tambura rero umunsi kuko udatambura umunsi urawuhomvye 2040 bice 2040 kuri umunsi umwe usibye uwundi munsi ni 2040 guteranya iminsi ibiri usibye uwundi munsi ni 2040 guteranya iminsi 3. Nico gituma tabura no munsi nyene turariyo tuja tufatira ubwenge dutangu none ntitwamaze kubona Burundi 2040 ngene buzabumeze ivyamwa n'ivyo nyene bijya tubereka Burundi buzabumeze uku hari Imana yaritweretse bijya n'ivyamwa by'Uburundi mu 2040 dutegereza rero kugira intege tugakora twese. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yasozereye izo nyigisho atera intege ubwo gwaruka, abasaba kutagira ubwoba bwa kazoza, acasaba umumwe wese kwiyemeza ico agiye gukora kugira ngo uyu mwaka uzurangire afise ikintu yakoze gishobora kumuteza imbere. Akaba ari no ngaha rero turangirije ko kino kiganiro. Tubibutse ko cari kigizwe n'inyigisho zatunganijwe ku ndongozi no kugwaruka mu kiringo c'igisabisho c'igihugu c'amashimwe cabereye mu ntara ya Mwaro. Tukaba rero tubipfurije kuroranirwa, Imana ihezagire Uburundi n'abarundi naho ubutaha.